bamwe bati ukuduga canke ukumanuka biri mu bintu bishobora gutera intambamyi ku muririmbyi Epiday Winner. Yinjiye muri liste mu rutonde rw'abaririmbyi bafise abarezi benshi ku ndirimbo zabo. Reka ndagusabe inshuti yanje nimbuzi yuko wewe uri muntu mushasha kuri no channel ya Soulless Ndimu, ugire subscribe kugira uje mu muryango wa Ndimu, mu muryango w'abantu bironkera update. Ntiwibagire kugurwa ku gakengeri, ntiwibagire no kuzurashaho amakomantere kuko bizadufasha cyane. Epiday Winner yinjiye mu rutonde rw'abaririmbyi ba Buja Flava bafise indirimbo zimaze kurabwa n'abantu benshi, notama abantu barenga umuriyoni w'abarorezi. Indirimbo yakoranye na D1, indirimbo Bizoza, niyo ndirimbo yiwe yaronse ayo mahigwe yo kuja muri song canke mu ndirimbo muri Buja Flava zimaze gukwiza 1 million. Naho ino indirimbo imaze amezi 8, ni indirimbo yagize hits, ni indirimbo yagize vibe ikomeye muri industry music muri Buja Flava. Epiday Winner benshi baramwibuka. Epiday Winner ni umuririmbyi uri kuraraba afightinga cyane, ni umuririmbyi uri kuraraba akoresha ingufu nyinshi kugira abantu batahure ibikorwa vyiwe. Ongera rero Epiday Winner kubona we winjiye mu baririmbyi bafise indirimbo zimaze gukwiza 1 million. Ariko reka nze rero n'ubusesanguzi. Epiday Winner ugiye kuri channel yiwe ukayiraba, ni umuririmbyi bigaragara yuko adafise abarorezi benshi. Bien sûr que oui. Naho azi kuririmba, jewe ndiko ndamukategoriza Epiday Winner nshuti yanje, jewe no mushira mu baririmbyi ba upcoming kandi bafise kazoza gakomeye. Arazi kwandika, arazi kuririmba, afise style meze neza, ariko arabura uko ashobora kuja mu rwego rukomeye. Turamuzi Epiday Winner nshuti yanje mu ndirimbo nyinshi, mu ndirimbo za kera yakoze harimo Surrender, indirimbo benshi bamumenye ko cyane, naho itaronse amahirwe kumvirizwa no kurabwa n'abantu benshi. Yakoranye indirimbo collabo n'umuririmbyi Kalao, indirimbo bise Katerina n'izindi, ariko ni Epiday Winner yaje kugira umuvuduko, yaje kugira kick, yaje kugira power irenze igihe yashize ku mugaragaro gusa only indirimbo yakoranye na D1 Bizoza. Aho gusa abantu benshi muri Buja Flava bace bahaguruka bavuga ati uno muririmbyi araje, uno muririmbyi aje n'iyindi sura, aje n'iyindi shaka, aje ni kuindi ntambwe ikomeye. Ivyo byose nivyo vyerekana yuko Epiday Winner afise kazoza gakomeye. Shout up sana, big up sana kubona indirimbo yawe yarakwijije 1 million. Ariko kandi ni Epiday Winner ubu indirimbo ziwe ziri ku rwego rutoya gose, ziriko ziramanuka. Indirimbo zakwirikiye indirimbo Bizoza yakoranye na D1. Kubera iki? Reka mvuge ikintu kimwe. Jewe nibaza yuko Epiday Winner ni umuririmbyi adafise team ikwiye ikora neza, ariko byose birashoboka. Indirimbo yakoranye na D1 nkuko ibibona ni indirimbo ifise abarorezi barenga umuriyoni, ariko inyuma y'iyo ndirimbo yaciye akora izindi. Uravyibuka yakoze indirimbo Ababesto. Indirimbo Ababesto mu mezi 4 ntirakwiza n'abarorezi 500, ifise abarorezi 200. Urumva yuko yagiye arakoroka. Yagiye arakoroka. Ndaguha conclusion ntugire ikibazo. Acakurikiza indirimbo Ndayitanga, ukwezi kumwe imaze kurabwa n'abantu barenga 78,000. Urumva avuye kuwori 1 million araje kuri 200, araje kuri 70,000. Urumva yuko ariko asubira inyuma ugereranyije n'indirimbo yakoranye na D1, indirimbo bise Bizoza. Ariko usubira inyuma rero ukoresheje ubwenge, ugasubira inyuma kuri iyi histoire ya Epiday Winner,
ava yuko atarakorana indirimbo na D1, urabona yuko pour le moment yagize evolution, kuko ahinyuma indirimbo ziwe zari zifise abarozi 8,000, 10,000, 7,000. Nukuvuga yuko yaragize intambwe. C'est vrai ça. Ugiye kuraba abarimvyi bacu wa Buja Flavor kenshi ntibakunda kwiyumvira gukora amakolabo. Epidewin uno munsi yogaruka agasubira agakora iyindi kolabo ari kumwe n'undi muririmbyi, ashobora gukora ibindi bitangaro. Mu mezi 8 abarezi 1,000,000. Yogaruka kandi akacakora indi kolabo n'undi muririmbyi akomeye, yoza ku rwego rwiza. Wewe kubwawe usanzwe ukurikirana Buja Flavor, umubwiye iki Epidewin kubona yinjiye mu rutonde rw'abaririmbyi bafise indirimbo zimaze kurabwa n'abantu barenga 1,000,000? Wibaza iki? Sharap sana, siga muri commentaire nanje ndakwishura. Nimba uzi yuko wewe uri umuntu mushasha inshuti yanje, reka ndagusabe ugire subscribe kugira uzokwame wirongera update zo hirya no hino za entertainment. Ushobora kunyita Sules Ndimu kwa ugire subscribe, ndahari no ku rubuga rwa Facebook ndahari ni Sules Ndimu. Let's go! Ikindi kiganiro kiraje.